ku mutumba wa Magara ya mbere muri zone Magara komine Bugarama intara ya Rumonge aho umuhanuzi wa Musitanteri komine Bugarama yari yagendeye uwo mutumba mu gusuzuma yuko abantu bariko barakurikiza ingingo zo kwikingira coronavirus. Uno munsi twazindutse turaba yuko ingingo zafashwe n'Umushikiranganji yuko ziriko ziraja mu ngiro, ariko ivyo tubona bari biteguye tubiravye ku munsi wa mbere turabona yuko biriko biraza, naho hariho bamwe umengo babifata minenegwe, naho babifata mu minenegwe mugabo murabona yuko bariko baravyitabira. Aho rero tugaca duhamagarira abene gihugu yuko batofata minenegwe kubera ico kiza ca coronavirus nk'uko mugize iminsi muvyumva hirya no hino. Ubuye hariho abagwayi bamaze kwibonekeza barenga 100, naco gituma umwenegihugu wese yotegerezwa gukurikiza ingingo zafashwe n'Umushikiranganji ndetse n'ingingo zafashwe n'abajejwe ivy'amagara y'abantu. Izo nazo nizihe? Ni ugukaraba kenshi aho hose bishoboka, hanyuma ahantu hahurira abantu benshi ni uko hoba aho bakarabira, ahantu hari amashuri, amasengero, hose bagashiraho ivyo gukaraba kandi bakubahiriza ziriya metero, iyo metero hagati y'umuntu n'uwundi. Hanyuma ikindi naco ni uko twoheza tukambara ubufukamunwa kugira ngo twikingire. Murabona yuko nk'uri kagira kwikinga aba yegeranye n'umuntu, umuntu ari ku moto aba yegeranye n'umuntu ari mu muduga aba yegeranye n'umuntu. Urumva ivyiza nuko wo kwikingira. Rero nari navuze nti ivyiza nuko karaba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Ivyo rero tukabihamagarira bene gihugu, haba ku maparakingi bakaraba, ivyo gukarabira birahari, ku mabutike bakaraba, ivyo gukaraba birahari, ku mashuri, ku masengero hose ivyo gukaraba birahari. Rero ndetse no muhira woshiraho ubudobo bwo gukaraba, hajya winjiye mu rupangu ugaheza ugakaraba, hanyuma ukabona gushikira umuryango wituganije wakaravye. Ivyo rero nivyo twagomba tubahamagarire bose. Murakoze.